Bakunzi b'ikiganiro inderetsi n'ubutumwa bw'umureka batatu turabahaye kaze. Uyu munsi uri hejuru muri kumwe na Reveriye nahishakiye, turi kumwe kandi na mushiki wacu nawe atwibwire akazina kiwe, mbese bishobotse atubwire ko n'umuriri ituma turi hano uyu munsi. Ku mazina cyangwa izina nitwa Sylvia. Uno munsi ikintu tugomba kurabira hamwe, tugomba turabire hamwe ibibazo abakristo bahura navyo imisi yose canke mu buzima bwa misi yose. Nkuko muvyumvise nyamukuru niyo kurabira hamwe ibibazo dufise duhura navyo mu mayira hirya no hino, turabe ico Bibiliya ibitubwira ko cyane cyane ko bidufasha kwishura ibyo bibazo bitandukanye. Reka rero tuje imbere tutarambiriye, tuje mu bibazo bitandukanye. Ndabutse kandi yuko tugiye kuba turaganira hagati yacu, umwe ashobora kubaza umugenzi we undi akabaza mugenzi we. Reka mfise ikibazo ca mbere nguma mbwire ko mbaze kuko duhura naco hirya no hino, naco akaba kikurikira kivuga ngo kuki mw'isi hari ibibi vyinshi n'imibabaro myinshi? Mbega mushiki wacu uba haramaze kucumva canke ubwawe maze kucibaza? Byukuri uravye isi turimwo yuzuyemwo imibabaro, yuzuyemwo agahinda, ibibi ni vyinshi. Ni byukuri ndavyibaza ko kandi n'abantu badukikije, ni kibazo novuga yuko abantu batuye isi bibaza ku bwinshi. Ariko inyishu jewe nogitanga ko wavuze ngo ni kubera iki hariho ibibi hakaba hariho no kubabazwa. Ikibije ico inyishu nogitanga ko nuko ubwa mbere na mbere turazi intango y'ibibi aho yavuye, ni mu gihe ca Adamu na Eva, igihe Eva yagomera Imana bakajya ku giti Imana yari yarababujijeho. Iyo niyo ntango y'ibibi no kubabazwa kwa hano ku isi. Hanyuma ab'isi baravuga ngo kubera iki none tubabazwa ku bwinshi? Si twebwe twenyene. Turavye ubwa mbere na mbere n'umwana w'Imana yarababajwe, yarakubiswe, arambikwa ubusa, arasunagurwa, arashinyaguzwa, mbese ino gupfa yarayishwe. Urumva imibabaro twebwe turiko turacamwo ntabwo ari twebwe itanguriyeho, ahubwo n'umwana w'Imana yarayinayitanguye. Mugabo dufise amasezerano canke dufise inkuru nziza nk'abantu bari mu vy'Imana canke bari mu Mana. Ndumva yuko bino bibi canke ukubabazwa turiko turacamwo kano kanya, ijambo ry'Imana rivuga ngo ni ivy'akanya gato. Amen, amen. Urumva nimba hariho ukuntu twaba turiko turababazwa, ni ivy'akanya gato. Ndetse unisunze n'amajambo yari mu gitabo c'Abaroma, igice c'8 ku murongo wa 28, niho hatubwira amajambo yahuye n'ivyo by'umubabaro ku bantu b'Imana canke bafise ukwizera muri bo. Hatubwira ngo kandi turazi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe no kubazanira ivyiza abahamagawe nk'uko yabigabiye. Amen. So urumva byose iyo biba biza tegurira ivyiza biri imbere yacu. Ariko wisunze naho amajambo ari mu gitabo singenda kuyasoma, ariko nk'abariko baratukwirikirana bo kwandika hasi mu gitabo cyo gusubira mu vyagezwe ku murongo igice ca 30 ku murongo wa 15 ugaca ugenda ku murongo wa 19, aho tubona yuko igihe Abisirayeli bari bagomeye Imana, bagenda uko Imana itagomba, maze Imana icibabwira ngo uno munsi ishizeho ijuru n'isi kugira ngo bibe iki ivyabona. Icivuga yuko ibashize imbere umuvumo n'umugisha, urupfu canke ubugingo.
kuri 15 naho nyene hacavuga yuko ibashize imbere umubabaro n'ubuzima cyangwa ubugingo. Urumva nka twebwe abantu bamenye Imana cyangwa buri kiremwa muntu afise guhitamwo. Urukurumva afise guhitamwo kubera yuko umubabaro n'uw'igihe gito, urupfu ruri imbere yacu, ukubaho kuri imbere yacu, umugisha uri imbere yacu, ndetse n'umuvumo uri imbere yacu. Sawa, numakoze cyane mushiki wacu kumaja mu duhaye y'indemeshanyo atwemeje cyane bivanye niko dufise bazo bitubabaje nk'ibi bivuga ngo ibibi no kwabazwa ku muri iyo nose. Reka tuje imbere nibikurikira hanyuma turabe ico turakurabira hamwe. Nkuko mwamaze kumva ikibazo cabajijwe ubwa mbere ngo ibibi n'imibabaro. Uno munsi naho hariho imirongo usanga muri Bibiliya nk'uwasomye muri Yeremiya ugaca usanga ajya amajambo nyene yabwiwe Yeremiya yabwiwe na Matayo, ariko ugasanga Matayo wewe ibyo yanditse ntibisa neza n'ivyo Yeremiya yanditse. None nka wewe gamusaza wacu Reveriyano, haraho iyo usomye muri Bibiliya ugasanga aya majambo yari muri buno buryo, iryo wasomye mu itanguriro sigyo ririmo byakozwe n'intumwa, haraho wibaza ngo none ni kuki bimeze gutya, cyangwa hoba hariho umuntu yoba yaranakubajije akavuga ngo Reveriye mwene data, kubera iki aya majambo yoba yameze gutya muri Bibiliya, kandi twizera yuko Bibiliya ari ibintu bisa byose. Ndabashimiye cyane ku kibazo mubajije cyane, kazo kandi ciza kandi cyumvikana gihura na buri muntu wese asoma ijambo ry'Imana. Bwa mbere bwo nabwira yuko ijambo ry'Imana biriva ko ryahumetswe n'Imana biciye mu bahanuzi yagiye igira nti ikoresha. So hariho inyishu ntange ndatana mu buryo bushika nka butatu canke bubiri canke butatu. Buryo bwa mbere nuko ivyo Matayo yavuze n'ibyo Luka yavuze kenshi na kenshi imvugo bakoresheje usanga tutandukanye mbwa bafise intuze bafise guhuriza hamwe. So mvuze kuza hano uva yuko Matayo yavuze ko yaragiye mu rugendo aja ahanaka, naho navuga ati yari mu gihugu kanaka, nterekanye uko yagenze, gusa yavuze yamaze gushika ha hantu. Sigura yuko muri no mvugo ntabwo biba biraba ukudahuza, ahubwo ni imvugo zakoresheje yango zitange ubwaguke bw'ijambo kanaka. Dufise ubutumwa bwiza bwanditswe n'intumwa cyane cyane Matayo, Mariko, Luka na Yohana. Ibyo bitabo ko ari bintu bigenda bihuza amajambo banditse, gusa imvugo z'abakoresha umwe abivuga mu buryo bugufi, uwundi mu buryo bwagutse, byose ugasanga ari bihuriza hamwe aho kugira ngo bisamburane. Iyi mvugo ya kabiri nayo ashobora kuba Bibiliya ubwayo niyo ifise kuduha umuco ku majambo yose tubona muri Bibiliya. Akaroro tugiye mu gitabo ca Yesaya 2:10 havuga amajambo akurikira: kuko ivyiwe ari bwirizwa kurindi, n'umurongo ku wundi, umurongo ku wundi, hamwe tumwe ahandi utundi. Hano bisiguye neza yuko ijambo ry'Imana ubwaje ryisigura. Tutari kumwe hano gisigura mu buryo butandukanye. So hamwe ahakura tuno ahandi utundi. So mu gihe rero Matayo yavuze iri jambo, Luka akavuga no mvugo, canke Yohana akavuga muri iyi mvugo, tuya yuko bose bahurije hamwe baguha ipice cyangwa baguha isanamu yagutse kubona ikintu mu buryo bwiyaguye. Hamwe tuno ahandi utundi, uvyo samwe gagira bikaca biduha gutahura ijambo ry'Imana. So mu gihe rero ijambo urisunuka asanga ntabwo bihuje, hariho ibintu bibiri. Icambere iryo jambo ribonekana gusa ahantu hamwe. Imvugo ya kabiri nayo canke isho ya kabiri kuri kino kibazo nuko usanga agaheme gato kamwe tubona mu gitabo ca Daniyeli 7 kandi nje mu majambo y'Imana, ugasanga karakuye mu majambo yafise akamaro ku bugingo bwacu, agashira mu majambo yako kishakiye. Muri ico gihe uzokwiga amajambo, ushatse kuvuga yuko ako gahembe rero kahinduye amajambo kakavanga n'ibindi. Murakoze cyane. Mu gitabo ca Daniyeli 7:5 havuga yuko hariho umugabo azohindura ivyagizwe n'ibihe. Tuvuze mu vyagizwe tuvuze ijambo ry'Imana mu ncamake. So rero hagiye gashiramwo ivyako gakuramwo amajambo, gashiramwo amajambo yishakiye. Ururo bwinshi burahari, karoro mfashe mu gitabo cy'Ikirundi usanga usomye mu Kirundi amajambo amwe ugasanga ntabwo asa n'amajambo Congereza. Iyi nayo nindi nyishu noshira ko kuko bivana n'intuze n'abantu basiguye ijambo ry'Imana. Muri
mwico gihe rero intuze ya ubushobozi n'uburemere bw'ijambo ry'Imana buratakara muga Imana ishimwe Bibiliya ivuga ngo umuco mugezemo aba mugirante mugiramo none hamwe no shirako gatoyi nkongera nkakubaza ati none nk'ubu ndinze nsoma nk'amajambo nkasanga aho uvuze ngo ijambo kurindi ibwirizwa kurindi hanyuma iryo jambo nkaja kurironderera irindi ariko sindaribone buri Bibiliya yose sindaribone nkuko bamaze kutubwira ngo kagahembe gatoyi kagiye karavanga gakoramwo ibizima gashiramwo ibitari bizima hako iryo jambo ryotuma ngira ukudahuza sinotuma turatahura muri no gihoza kugira ngo sinsange nafashe ibitangirira akamaro hanyuma ndabe ibindi kugira ngo mendi niga ndabashimiye kugira kandi murakoze kubaza mu wajije mu gihe tubayemwo cyane usome mu gitabo cya Daniel 12 tubona avuga ngo mu gihe cyanyuma ngo hazoba ubwenge ngo benshi bazova ino bagenda hari kugira ngo barondere gutahura ijambo ry'Imana kumenya cyane by'Imana mu gihe tumaze kumenya yuko agahembe kazokora kugira ngo gahindure amajambo y'Imana ngiza yuko tuja hirya no hino twige hari ijambo rigize kuzazaniye ja hirya no hino wige urondeze muri kahise urondeze cyo bita manuscript uvuga nyandiko z'ibanze cyangwa z'intoki urabe mbega mu mwimerere w'ino jambo ryari bimeze gute niko bimiri kwere hanyuma uzumenye ukuri mu buryo bwimbitse none izo nyandiko z'ibanze muri ibi bihe turimwo canke muri iyi myaka yacu haraho ziboneka nkuko namaze kubivuga turi mu gihe ca none igihe kirimo ubumenyi n'ubushakashatsi bukomeye ubusanga ibyo byose ukeneye kubona ku vyerekenye n'inyandiko z'ibanze byo bita manuscript mu Congereza biriho ku murongo biriho kuri internet yego bimwe bisaba kuba bitemewe cyane kugira ngo hariho ivyemerwa yuko na Bibiliya dufise no munsi ariyo zakuwemwo rero igihe ahantu habera ingwane si mu nyandiko z'ibanze ahubwo byabaye mu ntuzeye mu nsiguro abasiguye bafise mu cyo bavuga ngo bafise yindi agenda they have another agenda yindi ngingo yani yindi ntumbero yeah okay murakoze kunyishe mutanze kuri kino kibazo ndibaza neza yuko n'abariko baraturaba nimba hari aho ko mure bumva umenga ntibariko barasobanukirwa injire murabe muri bwa buhinga bwa none mubashe gusobanukirwa byimbitsemwo canke byimbitseyo canke byuzuye mubashe kumenya turabandanya bavuga ati nimba hari umuntu afise ikibazo umva ko tatahuye ibyo tubajije andikaho munsi ikibazo cyawe ufise tukirabira hamwe hama tuzane inyishu umuntu afise ico wongera ko kandi naho nyene andikaho munsi wongere ku bibazo kwage turabazanye twumvise nuko muramvise nkuko umaze kuvyumva Bibiliya ntabwo keshi na keshi yigwananya ahubwo haba hariho igituma kiri inyuma y'ibyo byose uko biba bimeze kose reka tubandanye nibazo vyacu uyu munsi hariho abantu benshi usanga batazi Yeshua canke Yesu umwana w'Imana mbega abo bantu ivyabo bimeze gute ni kibazo ciza uravye nko muri societe yacu canke muri no minsi abantu umenga bari mu bintu by'ubuzi gose kurusha kuba bo kwitaho ivy'Imana bamenya n'umucunguzi wabo ariko ikibabaje ni uko usanga hari umuntu hariho abantu bita aba atheists abatizera Imana yani sumo scientist nta na kimwe arimwo yani wewe ari ngaho nyene n'umuntu ukanamubaza ati none wewe wavutse gute wabayeho gute kakubwira ati jena papa na mama nibo bambyaye uwo muntu urumva kweri nyene ko abari kure mu vy'Imana ntabwo aba bifisemwo ubumenyi canke ugutahura ikibazo cyawe uravuze ngo none gute kuri abo batazi umwana w'Imana bishitse bagapfa bakaba mu mubiri bimeze gute byose kibananirizako ico kibazo ni ciza kandi kirarongoroye kandi kiroroshe no kwishura kubera yuko
abandi bavuga ngo Bible and Bible alone twebwe nisunga Bibiliya kugira ngo nishure ikibazo. Amen. Turabye mu gitabo c'abaroma igice c'10 ku murongo wa 14 kugeza kuri 15 haravuga ngo none bazokwambaza bate uwo batarizera kandi bazokwizera bate uwo batarumva kandi bazokumva bate atawabasiguriye ivyiwe. Aha urumvise yuko ntibashobora kumumenya kubera nta muntu yagiye kubabwira. Rero bica bisabwa ko wewe wamumenye, wewe uzi ibyiwe, ufata inzira ukaja kubabwira. Nkuko tubona yuko no mu gihe c'intumwa akazi k'iwabo kari ako kugenda bavuga ubutumwa aho bageze bihanisha abantu bagaheba inzira zabo mbi bakihana. Uciye uvuga ngo none bishitse umuntu akava mu mubiri byogenda gute? Amajambo y'Imana by'ukuri arasobanura kandi agatahuza umuntu. Aho nyene inyuma uravye mu gitabo c'abaroma igice ca 2 ku murongo wa 12 haratubwira amajambo meza cyane gose ndetse yanisobanuye. Okay, turabire hamwe rero. Egome wogendayo. Haravuga ngo mbere wewe nyene udusomere. Haravuga ngo abakoze ibyaha bose batazi ivyagezwe bazohona ivyagezwe bitarinze kwiyumvirwa. Kandi abakoze ibyaha bose bazi ivyagezwe bazotsindanishwa n'ivyagezwe. Hariho abantu vy'ukuri batazi umwana w'Imana bataranamwumva bivanye nuko kumbure baba barakuriye mu miryango itizeye. Abo bantu ariko batigera bazi neza yuko baba bakwiye gukunda umuntu bakamwitaho, bafasha imfuvyi n'abapfakazi, bamenya neza yuko iyo umuntu agize nabi yani muri nimvugo ntuvuga yuko imibereho yabo ibayeho ku buryo bwo gutinya ijagiro vy'Imana, kubaho yani nabo batazi Imana gabaho batinya ijagiro vy'Imana, baba bazi ikibi carico. Okay. Rero aha urumvise yuko havuze ngo uwo muntu nimba apfuye atazi ivyagezwe azohanwa cyangwa azocibwa urubanza ivyageze bitarinze kwiyumvirwa. So muri nimvugo uko umuntu yabayeho mu bugingo bwiwe nivyo Imana zo kwisanga mu guca urubanza ku munsi w'amateka. Nuko bimeze. All right. Sawa, murakoze cyane tunyishe umuduhaye tubanaye twigira hamwe turabe amajambo y'Imana ico aduhanura ku bibazo bitandukanye iki na kijya. Hariho ibindi bibazo usanga duhura navyo ugasanga abantu bavuga ngo none ngire gute, no bigenza gute, ngende gute, bimeze gute. Iki kibazo naco kivuga ngo none Yeshua cyangwa Yesu niwe nzira yonyene yo kuja ku Mana. Wow. Dukuri wajenza cyane kuko fazo nikazo usanga kiducanga keshi na keshi bari nuko hari amadini menshi usanga hari ruvange. Byukuri kuko bibisanzwe bimeze uyu munsi turi mu gihe c'urujijo kuno bivuga mu nimvugo kuko hari amadini menshi. Kuko usanga mu wese afise avuga ngo ugiye uko uye ushika ku Mana, ugiye ukushika ku Mana. Kandi ko kandi iyo umuntu agiye kumuhana wiwe cyangwa muhiri wiwe habaho gusa inzira imwe. Ashaka kuba inzira nyinshi mugabo inzira ishika ku Mana w'umuntu ni imwe gusa. Aho uvuze ngo hashobora kuba ari inzira nyinshi ariko iyija ku muhani wiwe ni imwe gusa. Ushatse kuvuga ngo nimba hari inzira zitabaraye ari zitatu cyangwa zine zimeze nkuko zose ziza guhuriza hamwe. Yes, nkuko bivuze hari inzira nyinshi mugabo ntabwo zose za kuvuga ngo zihurire hamwe. Ni ngombwa ucagure inzira imwe. Bishana hehe bishana muhiri wawe. Kuko ugiye nasanga ugiye nabi ugasanga uciye mu zitariyo usanga wazimiye ugiye kuri mona kanaka. Rero Yesu yavuze mu gitabo ca Yohana 10:6 ngo ni jewe nzana n'ubugingo ndashaka kwatangizente nta mujanye. Simva rero niwe gusa inzira yonyene kandi Imana ubwayo yivugiye iti mu gitabo ca Yohana 3:16 ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariho gwatumye itanga umwana w'ikinege ngo umwizera wese ntazagire nte ntazapfe rubi. Urumva bose basize hamwe nkuko havuze mu ntango urumva ko menga birahushe mbwa byose bigifitaniye n'intuze bitaniye intumbero ijana ku Mana. Yes. Yindi ngingo kuri ico kibazo niyi
ituma Yeshua azo gusanzira icushikana ku Mana nuko yavuze ngo umbonye jewe ubonye data. So ntabwo Muhammad, Buddha, Krishna bandi n'abandi bose bita ngo nabahantu cyangwa ngo nabavugishwa ntabwo bantu bajana ku Mana kuko nkuko navuze ube makini cyangwa ube wiyubare ushobora gusanga baciye mu nzira ivuga ngo nguri sawa ari ugasanga wagiye mu nzira gizene itariyo. So kandi kubw'ivyo ufise umwana w'Imana afise n'ubugingo budashira kandi afise se muri we. Murakoze cyane. Urakoze cyane mwene data kuri iyo nyishu uduhaye. Uravuze ngo Yeshua yavuze ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo ntawe ushika kwa data ntamujani we natamujani. Rero imbere yuko nimba menye Yeshua mbamenye na data. Yes. Bakunzi b'ikiganiro inderetsi n'ubutumwa bw'amarayika batatu, murakoze kuba mukiriko muratumviriza. Murumvise yuko canke muriko murumva yuko Bibiliya ariyo yisobanura ku bibazo tugenda duhura mu buryo bwose, haba twebwe ubwacu canke ibibazo tujya duhura n'abandi. Ikindi kibazo abantu benshi bakoresha igihe cyabo inguvu zabo mu guteza imbere imirimo yabo, mu guteza imbere imibiri yabo cyangwa mu guteza imbere imigenderanire yabo, aho gasanga biragiza cyane guteza imbere cyangwa gutera imbere mu buryo bw'impwemu. Mbega weho ubwawe ni gute ubana yagira ngo imigenderanire yawe mu buryo bw'impwemu ibananye kuguma ivomerwa neza, igume ifise yani itera ije imbere? Neza cyane. Twisunze amajambo y'Imana turabona neza yuko ijambo ry'Imana mu gitabo ca Matayo haratubwira ngo turondere ubwami bw'Imana no kugororoka kwabyo ngo ibisigaye navyo tuzovyongererezwa. Turavye mu gitabo ca Luka igice c'9 ku murongo wa 24 tukageza ku murongo mumbabarire tuhageza ku murongo wa 25 turumva amajambo yavugaho. Haravuga neza amajambo yasobanuye kandi yafasha umuntu abantu nk'abo cyangwa natwe bwenyene yakadufasha. Turabira hamwe rero. Yegome turasoma ahubwo wewe nyene cyadusomera hanyuma twumve ukuntu yavuga. Kuko ugomba gukiza ubugingo aho 24 bwiwe azobubura, ariko uzoheba ubugingo bwiwe ku bwanje azobukiza. Amen. 25 uravuga ngo kandi umuntu vyomumarira iki kunguka ivyo mu isi byose niyabura ubugingo bwiwe canke niyabwakwa kw'iciru. Ikibazo imbere yawe aho uramaze kumva ati none umuntu vyomumarira iki kunguka ivyo mu isi maze ubugingo bwiwe akabwakwa ko iciru. Rero ngaha turazi neza ubuzima ni nk'amazi, ubuzima busesetse ntawe uyora, kandi ubuzima bugereranywa n'impwemu, kandi ubuzima bukagereranywa n'amashugwe yo ku misozi. Aho bitwereka yuko amashugwe arakayangana maze akanya gato akagirante akuma bakayaca bakayata hehe mu muriro. Ni aho ndiko ndishira kuri ico kibazo wavuze ngo abantu ngo bita ku guteza imbere yabo ubuzi bwabo n'ibindi n'imigenderanire ibintu nk'ivyo. Ariko noneho ngaha turamaze kubona yuko kwiteza kufata umwanya ubuta ku mubiri uri kurigira neza hakurondera ubwami bwo mwijuru byose ni iby'akanya gato. Ahubwo icyo baciza nuko umuntu yofata intambwe akamenya yuko kurondera ubwami bw'Imana no kugororoka kwabyo Imana yo mwijuru irazi ibyo dukeneye n'ibidukwiye izobiduha. Naho cyane kunumva ijwi rivuga nabi bigenze gute? Nafashwe n'inkorora mumbabarire, n'inkorora agahehera nagize agahehera murabyumva n'ubu ntabwo kariko karagenda ariko nta nkorane byose murumva. Noneho nk'uko bimfashe bije kugaragaza neza yuko
dukwiye kurondera ubwami bwo mu ijuru no kugoroka kwabyo kubera yuko amagara ni ubusa gusa kare nariko ndavuga neza ariko none urumva ingene bimpindukanye akanya gato sawa murakoze hanyuma turashimiye mwese ko mwashoboye gukurikirana kino kiganiro cacu turabashimiye cyane tusabye mubane kubana nacu brusengera cyane mu kwana yakwiyunga nacu kugira ngo ubashe kuzoronka itoka bica hano buri munsi nimba rero uri mushasha canke wamaze kubona ikiganiro cacu twagushimiye kuba banye nacu tugusaba kandi ngo wiyunge natwe mu gufyonda subscribe handi utone n'ukuri kagengere kugira ngo uze uronke ibiganiro bitoka bica hano hantu uko bukeye uko bwije canke kuzoba bishyizwe kuno murongo wacu turabashimiye cyane mugire amahoro ya Yehova aho muri mwese. Amen. Bye bye.